Musaza wande, musaza wa Grace urabona yuko yamutagiriye imbere, bisigura yuko hari icyo ashaka yuko amuhereza, ashaka guca impande n'impande ariko akamutangira, bisigura yuko hari ikintu amuha. Urabona yuko amuhaye ibahasha, amuhaye ibahasha, urabona yuko amuhaye ibahasha kugira ngo amuhe uruhusha asatire Grace. Urabona yuko yayigaye, urumva ko yayigaye, bisigura yuko hari akandi kantu akeneye kugira ngo amubise ashobore guhura n'urubavu rwiwe uwo bagiye kubakana. Urabona yuko bayambiranye, barayambiranye bakubwira ati uyu ni uwanje. Uno munsi baravyerekanye yuko bagiye kubana kabisa mu minsi mikeya cyane. Grace agiye kwitwa mama naka, umusore nawe agiye kwitwa papa naka, agiye gusatira abavyeyi biwe. Urumva yuko bariko baramurimbira ati mureke yigire tuzohurira imbere. Urabona yuko aje imbere y'abavyeyi bamureze, aje imbere y'umuryango kugira ngo abereke yuko abateye ishema, abereke yuko ari umunezero. Urabona ko naho agiye gusatira umuryango w'abahungu kugira ngo umuhungu nawe agiye kumwereka abiwabo, amujanye kwa papa. Urabona yuko Grace ayambiranye na se w'umuhungu, n'ivyishimo bidasanzwe ubona ko ndabikubwira. Reka urabona yuko azaniye ikositimu ayizaniye se w'umuhungu, agiye kumwambika impeta. Urabona yuko agiye kumwambika impeta imbere y'amaso y'abavyeyi biwe, imbere y'inshuti n'abagenzi. Urabona yuko amwambise impeta, ikado yesa amuzaniye isaha, aho agiye kumwambika isaha nk'ikado yamuzaniye kuri uno munsi w'ibyishimo. Urabona yuko imbere ko mwambika impeta abanje kumuha ikado y'isaha yamuzaniye. Urabona yuko ari umunezero udasanzwe, ariko rero hari ikibazo nguma nibaza ati mbega Grace agiye guheba gukina amafilime, mbega bizogenda gute? Yes, my people. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is? Yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Anagatsurero. Hamunda kubwira byinshi muri entertainment. Hamunda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Ready is gentlemen. Narakubwiye yuko uno mwaka nzo kuzanira update in news. Yes, I'm Mr. Radio. Kuri kamera uri kumena Elfege Carf, umukameraman abikora fresh kuva muri Lloyd TV. Yes, uno munsi rero novuga yuko numunsi udasanzwe, numunsi mwiza, numunsi w'ibyishimo ku mukinyi wa filme azwi ku izina rya Grace. Grace novuga yuko numwe mu bakinyi bakoze amateka menshi muri filme y'u Burundi. Uno munsi novuga yuko ari umunsi w'ibyishimo kuri we. Ati mbega numunsi w'ibyishimo kuri we bigenze gute? Numunsi novuga yuko haba ku muryango, haba muri famille yiwe, novuga yuko ari umunezero udasanzwe. Turazi yuko umukobwa, ubuzima bw'umukobwa no gukura, akiga, ahejeje amashuri, hama akaja ku mugabo, akaronka ibibondo, akaronka abana bo kurera. Yes, uno munsi rero novuga yuko niwo munsi umwigeme azwi izina rya Grace benshi mwamenye mu mafilime agiye atandukanye. Uno munsi novuga yuko dot iza kuba uno munsi. Munyumve neza, dote yiwe iza kuba uno munsi. Sasa rero nka Lloyd TV murazi yuko twamaturi update tukuzanira amakuru aba ari ku mwanya. Uno munsi nakubwira yuko twagiye muhira
aho bariko baramusigira kugira ngo duce tujya kuri sare nakubwiye ati turaza kukwereka update news byose uraza kubiraba ngaha cameraman turashobora kugenda novuga yuko tuje kumuraba muhira ahantu bariko baramusigira urazi yuko makiyaje ku mukobwa novuga yuko cameraman let's go bakunzi ba Roy TV nakubwiye ati ni muri cya kiganiro tubabwiza ukuri show cya kiganiro kiguha akaryo keza ako kumenya amakuru y'abastar ko kumenya amakuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare vyacu bayeho gute yes uno musi rero ndagutwaye ahantu glace bariko baramusiga bamukubita maquillage kugira ngo acagenda kuri salle niho haza kubera rero urubanza nyezina ariko rero ntubona cameraman onaga bereke man onaga ona yuko sasa rero bayita dote cameraman bayita dote no kuvuga yuko nugukwaga man cameraman nukuvuga yuko uno musi Grace baramukwa bisigure ko mu misi mikeya azobakoze mariage sasa rero bariko baramusigira hano muri urupangu uru cameraman narakubwiye ati uno mwaka nzokuzanira update news sasa rero sinzi yuko atwemera yuko tumufata image bariko baramusiga bariko baramukorera maquillage ariko turagerageza urazi yuko twamaze kuzanira update news bakuzi ba Roy TV my name is Radio Roy TV in the place cameraman come bro come bakuzi ba Roy TV ni ngaha nyene bariko bamusigira mu runo rupangu sasa rero sinzi ko twemera ko tumufata image ariko baramusiga ni surprise tubabwiza ukuri show here we go bro let's get it now let's go bro, let's go. Abakuzi ba Roy TV nkuko nabikubwiye nakubwiye ati no musi w'umunezero no musi udasanzwe aho nakubwira yuko umukinyi w'amafilme azwi izina rya Glace uno musi ari dote novuga yuko uno musi baje kumukwa ndibaza urabona yuko aberewe cyane novuga yuko amaze gushika mu kino kibanza uno mwanyene tuvugana urabona yuko bariko barategura igoti ry'umusore Grace uramubona hajya navuga yuko numunezero udasanzwe n'ibyishimo ku muryango wa Grace n'ibyishimo ku bafana biwe navuga yuko ni numwe mu bakinyi b'amafilme asanze yitwara neza mu kano gakino asanzwe abikora neza cyane asanzwe akina neza ndibaza uramubona aratambutse aragiye hano navuga yuko agiye gusanga umusore agiye kumubera papa w'abana bakuzi ba Roy TV numunezero udasanzwe n'ibyishimo bidasanzwe aho bona yuko ari munezero kabisa ugeretse ku wundi n'ibyishimo bidasanzwe aho bona yuko ari umunezero ni Grace no kubwira yuko yakunzwe mu mafilme menshi agiye atandukanye ariko uno munsi novuga yuko dote ni ikintu cyiza ku mwigeme ni ikintu gitanga agaciro ku mwigeme aho ubona yuko ari ibyishimo byinshi ari ibyishimo bakuzi ba Roy TV aho ubona yuko inshuti n'abagenzi ari umunezero udasanzwe ni Glace novuga yuko uno munsi ari umunsi w'amateka ari umunsi atazibagira mu buzima bwiwe
ari umunsi ugiye guhindura amateka, ari umunsi ugiye guhindura izina Grace ukarigira irindi zina. Novuga yuko ni ibyishimo haba kuri Roy TV, novuga yuko ari umunezero mwinshi. Ni Grace novuga yuko tumaze gukorana ibintu byinshi cyane, ibiganiro byinshi, ama interview menshi. Uno munsi rero urabona yuko ari umunsi w'umunezero ku nshuti n'abagenzi. Ndabonamwo umwe mu bagenzi biwe cyane, novuga yuko nawe nyene basanzwe bafashanya mu mafilme, azi ku izina rya Ornera. Ndibaza uramubona yuko ibyishimo ari byinshi, urumva yuko imiryango, inshuti n'abagenzi ari umunezero mwinshi sana. Ndabonamwo na ba Mimi Miley. Mimi Miley nawe numwe nawe nyene mu bigeme basanzwe bakina amafilme. Urabona yuko ari umunezero udasanzwe n'ibyishimo byinshi. Biraryoshe kuvuka ugakura, biraryoshe kuvuka ugakura hama ukubaka urugo kugira ngo Imana iguhezagize ibibondo. Baravuga ko ni inzira nziza. Ni Gaga Grace mu minsi mikeya cyane agiye kwitwa umumama. Novuga yuko ubukumi agiye kubusezera. Raba kungene inshuti n'abagenzi ko baratamba, bakunzi ba Roy TV, reka ndakwifurize kuzokora mariage nimbura umwigeme. Biraryoshe guherekezwa n'inshuti n'abagenzi. Urumva yuko ari umunezero mwinshi byatari. Ndibaza uravyumva, ni umunezero udasanzwe ku nshuti n'abagenzi, ku muryango. Abona yuko ibyishimo ari byinshi nk'uko bibona. Bakunzi ba Roy TV, narakubwiye ati uno munsi ndakuzanira update news atahandi uza kuzibona. Ni Gaga Grace no kubira yuko ari karatera intambwe kugira ngo asange uwo bagiye kubakana nk'uko uri kurabibona. Ari karatera intambwe kugira ngo asange uwo bagiye kubakana, agiye kumubera papa w'abana. Ndabona abakinnyi b'amafilime benshi, ba Ornera, ba Mimi Miley, ba Aperi Nduwayo, ba Amede, ni benshi cyane. Hari abakinnyi b'amafilime benshi. Ni umunezero mwinshi, ndabona ba Lionel, abona yuko aherekejwe n'abakinnyi b'amafilime basanzwe bakinana, bacanye muri byinshi muri no industry. Warashitse Gaga hari kumwe na marene wiwe Dodo Fashion. Urabona yuko ari karatambuka n'isoni nyinshi. Urabizi yuko biba bitoroshe. Ni umunsi novuga yuko benshi arinjiye ku itapi. Gaga Grace mwakunze mu mafilme, novuga yuko bamuhaye umukubuzo. Novuga yuko ni ikimenyetso cyerekana yuko agiye arakubura. Abona yuko agiye gusanga umwe mu bagiye kubakana, agiye kumubera papa w'abana. Ubona yuko ariko aramusanga, ariko arakubura. Ni umunsi mwiza, ni umunsi novuga yuko w'umunezero ku nshuti n'abagenzi. Aho ubona yuko ariko araza amusanga akubura, ikimenyetso. Bakunzi ba Roy TV, ni umunezero udasanzwe. Ni Gaga Grace ariko araza asanga ubu bagiye kubakana. Ndibaza uri kurabibona. Yes, nakubwiye ati uno mwaka nzokuzanira amakuru, update news. Ni umunsi novuga yuko benshi babifuza kubona mu buzima bwabo. Yarabigeme ubu naho afashe ikirago, abona yuko ariko aragisanza. Icyo byose n'ibimenyetso, ni mico y'ikirundi. Urabona yuko byo byose bifite isiguro. Kirago urabona yuko ari kumwe na marene wiwe. Kirago baragishanjije, baracicayeko. Bakunzi ba Roy TV, nakubwiye ati kuri Roy TV nacu uzohaburira. Aricaye na marene wiwe ku kirago. Kirago navuga ko ahejeje gusasa, ariko rero navuga yuko bifise icyo bisigura, bifise icyo bisobanura. Abona yuko amuzaniye igisabo, bakitwa igisabo.
urabona ibyo byose bifite icyo bisigura. Nimba atacuzi ucandika muri commentaire kugira ngo dugusigurire mbega ibyo bariko barakora Gaga hasi n'amahene wiwe bifise isobanuro nyabaki, bisobanuye iki? N'umunezero udasanzwe, aho bana yuko abavyeyi biwe umunezero wabafashe ari mwinshi, aho bana yuko umunezero waba w'umuryango w'umuhungu ari mwinshi cyane, inshuti n'abagenzi. Ndibaza urona ba Mimi Glace, ba Honera, ba Amede n'abandi, ba Albert Nduwayo, novuga yuko bakinanye amafilime menshi, bacanye muri byinshi. Urabona yuko iyo ni imigenzo y'abarundi. Reka ndakwifurize kuzokora mariage nimba ukiri umukobwa. Biraryoshe guhabwa agaciro, biraryoshe guhesha agaciro umuryango wawe, aho ubona yuko ari umunezero udasanzwe kabisa. Anavuga yuko ni dote iza kuba muri dote za mbere zirimo uburyohe, abona yuko ari dote zirimo ivyamamare zahuriyemo abasitari. Ni umunezero udasanzwe. Loy TV ntacyo tuzotuburana, ntacyo tuzazokuzanira uno mwaka. Narakubwiye ati ni cya kiganiro tubabwiza ukuri show. Urabona yuko hari ibyo bariko barakora, novuga yuko hari imigenzo y'abarundi, ariko rero bifise isobanuro yavyo, bifise isobanuro yavyo. Atavyuzi nakubwiye ati andika muri commentaire kugira ngo tugusigurire kuri Loy TV. Byose turabizi, update news. Bafana bafashe karaseba ibiharage, byo byose bifise isiguro yavyo. Gaga hasi mwari mumenyere mu mafilime agiye atandukanye, yakoze byinshi, yakoze amafilime menshi. Novuga yuko mwakuze muri benshi, hari benshi yahinduye. Novuga yuko amwe mu mafilime agiye arakora, hari abo yahinduriye ubuzima, hari abo yahinduriye amateka. Novuga yuko amafilime asanzwe ari n'inyigisho, bisigura yuko mu mafilime agiye arabonekamwo hari benshi yigishije, hari benshi yahinduye. Karase ibiharage, urabona yuko avuye ku karago, ariko rero ntashotse asatira uwo bagiye kubakana, aho amurindiriye imbere y'aha nyene yaricaye. Ariko rero nasubiye gutera intambwe amusanga, ahubwo asubiye inyuma. Ntituzi icyo agiye gukora neza na neza, ariko turaza kumenya. Cameraman, let's go. Yes, nkuko nabikubwiye, urabona yuko bongeye kugaruka kandi n'umunezero mwinshi, inshuti n'abagenzi n'abakinyi basanzwe bakinana amafilime, harimo ba Mimi Mireye, ba Lionel, ba Gogo, harimo na Dodo. Navuga yuko ariwe yamwambitse uno munsi Dodo fashion. Urumva yuko bariko baramuterera impundu, biraryoshe. Reka ndakwifuriza kuzogira mariage, kuzohesha icubahiro umuryango wawe, inshuti, abagenzi, abavyeyi. Urabona yuko ari ibyishimo bidasanzwe. Narakubwiye ati biraryoshe guha icubahiro umuryango wawe. Navuga yuko bariko baramuzana, ni Gaga bariko baramuzana. Navuga yuko rero agiye gusanga uwo bagiye kubakana, agiye kumubera papa w'abana, agiye kumubera se w'ibibondo. Hari benshi bifuza kubona ugiye kumubera papa w'abana, hari benshi bifuza kubona ugiye gutwara Kase, umwe mu bakinnyi b'amafilime akomeye cyane muri industry ya filime, umwe mu bakinnyi b'amafilime. Navuga yuko yatumye filime y'Uburundi imenyekana uno munsi. Navuga yuko yatumye filime y'Uburundi igera higeze uno munsi. Navuga yuko ateye intambwe itoroshe, intambwe navuga yuko umwana w'umwigeme wese agifuza gutera mwabuno ubuzima. Urabona yuko ari ibintu biryoshye. Umusore bagiye kubakana nawe arateye intambwe n'ishugwe amusanga, ariko rero imbere yiwe hari umusore yamutangiriye. Bisigura iki rero? Hari icyo abanza kumuha musaza wa Grace. Urabona yuko yamutangiriye imbere, bisigura yuko hari icyo ashaka yuko amuhereza, ashaka guca impande n'impande, ariko
akamutangira bisigura yuko hari ikintu amuha. Urabona yuko amuhaye ibahasha, amuhaye ibahasha, urabona yuko amuhaye ibahasha kugira ngo amuhe uruhusha asatire gagas. Urabona yuko yayigaye, urumva ko yayigaye, bisigura yuko hari akandi kantu akeneye kugira ngo amubise ashobore guhura n'urubavu rwiwe uwo bagiye kubakana kabisa. Urumva yuko aramubishije rero, bisigura yuko ibyo yashaka byose yabimuhaye. Ni umunezero udasanzwe, ni ibyishimo. Bakunzi ba Roy TV, ndibaza uri kurayibona inyuma yiwe hari umustiliste akomeye cyane azwi ku izina rya Dodo Fashion, ariwe yamubereye Mahen. Navuga ko ni umwe mu bantu bacanye muri byinshi, bakenanye amafilme. Navuga ko asanzwe anamwambika. Urumva yuko kugira inshuti ari byiza cyane, ni umunezero udasanzwe uko nakomeje ndabikubwira. Hari abantu benshi ba aberduwayo baje kugira ngo bashigikire uno mukinyi wa filme azwi ku izina rya gagas. Hari na Amede navuga ko yasoma kino kibanza kugira ngo akomeze kumushyigikira. Ba mimimire aho bona yuko barayambiranye bakubwira ati uyu ni uwanje. Uno munsi baravyerekanye yuko bagiye kubana kabisa mu minsi mikeya cyane. Gagas agiye kwitwa mama naka, umusore nawe agiye kwitwa papa naka. Aho bona yuko ari ibyishimo bidasanzwe, haba kuri Grace haba ku musore agiye kumutwara. Urabona yuko ari ibyishimo bidasanzwe. Ni Gagas navuga yuko yahawe ishugwe, ariko rero agiye gusatira abavyeyi biwe. Urumva yuko bariko baramurimbira ati mureke yigire, tuzohurira imbere. Aho bona yuko aje imbere y'abavyeyi bamureze, aje imbere y'umuryango kugira ngo abereke yuko abateye ishema, abereke yuko ari umunezero, abereke umusore agiye kumubera ase w'abana. Urabona yuko ariko aramutembereza amwereka nyina wiwe. Urabona yuko umusore ahuye niwe muvyariye urubavu, ariwe mama wa Grace kabisa. Abona yuko amuramukije n'icubahiro, nabikubwiye ati uno munsi ndakuzanira ivyo utobona ku yandi macane. Roy TV tuba turi update, tukuzanira amakuru udashobora kubona handi. Ndakibutsa yuko je uri kurumva ni Mr Radio Promoter, ndakuzanira amakuru atahandi uzoyabona. Urabona yuko umuvyeyi wa Grace, papa wa Grace nawe abashije gusatira umusore agiye kumutwarira umukobwa. Ni umunezero mwinshi ku nshuti n'abagenzi, ni umunezero mwinshi ku bagenzi, ni umunezero mwinshi kandi ku nshuti n'abagenzi, ni umunezero mwinshi ku bakinyi bagenzi we baje kumushyigikira. Urabona yuko amafoto aguma aribwa. Gagas navuga yuko agiye gusezera ubukumi. Mbega tuzokomeza tumubone mu mafilme? Icyo ni kibazo navuga yuko tuza kumubaza mu kanya gatoya, nitwara nk'umwanya wo kuyaga nawe. Turaza kumubaza mbega ku ruhande rwa filme naho agiye guhagarika amafilme bimeze gute. Ariko reka nizere yuko azokomeza kina amafilme kuko ni impano yiwe. Nibaza yuko ugiye kumutwara atomubuza impano yiwe, atomubuza gukora umwuga wiwe, gukora kugira ngo akomeze guhereza ibyishimo abakunzi biwe. Urabona ko naho agiye gusatira umuryango w'abahungu kugira ngo umuhungu nawe agiye kumwereka abiwabo, amujyanye kwa papa. Urabona ko Gagas ayambiranye na se w'umuhungu. Ni ibyishimo bidasanzwe ubwo nakomeze ndabikubwira. Reka urabona yuko azaniye ikositimu ayizaniye se w'umuhungu nk'ikado.
ni ikimenyetso cyiza cyane cyerekana yuko agiye mu muryango mwiza cyane, amweretse mama wiwe, urabona yuko ayambiranye na mama wiwe. Ni umunezero udasanzwe, aho nawe mama wiwe, mama w'umuhungu Gaga yamuzaniye imwe mu ikado ntituzi kiriyo, ariko nibaze yuko ari kado nziza. Ni iruhande yiwe hahagaze umusiriste akomeye azi ku izina rya Dodo Fashion, nawe nyene asanzwe akina amafilm. Iruhande na musaza w'umukobwa, mushiki w'umukobwa, na Mahen aramukije umuryango. Ni umunezero udasanzwe. S'il vous plaît, ndakwifuriza kuzotera ishema umuryango wawe, kuzotera ishema abavyeyi, kuzotera ishema inshuti n'abagenzi. Biraryoshe kubona umugenzi mwakuranye uno munsi ari mu byishimo nk'ibi byo guha icubahiro umuryango wamureze. Urabona yuko ari umunezero udasanzwe, n'ibyishimo bidasanzwe, n'umunezero mwinshi. Bakuzi ba Roy TV, ndakomeza ndakwereke uko biza kugenda uno munsi. Ndavuga yuko ari umunsi mwiza, ari umunsi wo kwereka abafana biwe ko uno munsi ateye intambwe nziza, intambwe ndavuga yuko benshi bamwifuza ko abakunzi biwe bamwifuza yuko atera ino ntambwe ateye uno munsi. Ni intambwe ndavuga yuko natwe kuri Roy TV tumwifuriza kuronka ibibondo kugira ngo aheke hungu nakobwa. Urabona yuko umusore amutwaye mu kibanza agiye kumwicarika. Urabona yuko urukundo n'ikintu kimeze neza. Urabona yuko amwicaritse ku ntebe y'icubahiro, ahamuhaye agaciro imbere y'abavyeyi, ahamuhaye agaciro imbere y'inshuti n'abagenzi. Urabona yuko ari umunezero udasanzwe ku bavyeyi ba Gaga hasi, ari umunezero udasanzwe ku bavyeyi b'umusore ariwe agiye kubana n'umwe mu bakinyi bakomeye cyane. Ariko rero hari ikibazo nguma nibaza ati, mbega Gaga hasi agiye guheba gukina amafilime, mbega bizogenda gute? Nakubwiye ati ni ikintu tuza kumubaza, twaronka amahirwe yo kuyaga nawe. Mbega abakinyi ba filime abafana biwe azoguma bahereza ku mwanya acanywe hari ikintu ugiye guhinduka? Urabona yuko agiye kumwambika impeta, urabona yuko agiye kumwambika impeta imbere y'amaso y'abavyeyi biwe, imbere y'inshuti n'abagenzi. Urabona yuko amwambise impeta. Gaga hasi uno munsi arasezeye ubukumi. Urabona yuko bamwambitse impeta, twese tubiraba, abamwambitse impeta imbere y'amaso y'abafana biwe, imbere y'amaso y'abavyeyi biwe. Urabona yuko nawe afashe impeta kugira ngo amwambike imbere y'amaso y'abavyeyi. Urabona yuko nawe agiye gutera intambwe kugira ngo amuhe ikado yamuzaniye. Ikado agesa amuzaniye isaha, aho agiye kumwambika isaha nk'ikado yamuzaniye kuri uno munsi w'ibyishimo. Urabona yuko imbere ko mwambika impeta abanje kumuha ikado y'isaha yamuzaniye. Urabona yuko ari umunezero udasanzwe. Amashi akamo, wow, ni ibintu biryoshe, n'umunezero udasanzwe. Abona yuko Gaga hasi amuhaye kado yamuzaniye, ariyo kado y'isaha imbere yuko amwambika impeta. N'umunezero udasanzwe nguko nakomeje ndabikubwira. Urabona yuko baraberanye, reka tubivuge guco, baraberewe cyane. Reka twizere yuko abakunzi biwe kino kintu muza kucakira neza. Umusore nawe ati nanje sinovira mwaho, nawe yamuzaniye ishanete, aho nawe agiye kuyimwambika. Mahene wiwe nawe
aca mwambura iyo yari yambaye kugira ngo yambare iyo umusore amuzaniye. Urabona yuko ari umunezero mwinshi, ndibaza murabibona. Reka ndakwifurize kuzogira bino birori nimba uri umwigeme, reka ndakwifurize kuzoha agaciro abavyeyi bakureze, kuzoha agaciro inshuti n'abagenzi ku munsi nk'uyu. Birahimbaye, biranezerewe. Wow, ni umunezero udasanzwe nkuko ngomba ndabikubwira. Ni ibyishimo, abona yuko abagiye kwicara kugira ngo ibindi navyo bikomeze bibandanye.